nk'uko bishikirizwa na bamwe mu banyagihugu bakubiswe n'abo bapolisi ngo bafise agahinda n'umubabaro wo kubona ingene abo bapolisi babadutse babakubita inkoni kuko bavuze ukuri kw'ivyo babona bitariko bigenda neza. Bavuga ko kubera ubukene bw'imodoka zibunguruza bashobora kumara amasaha agera kuri 5 batonze imirongo, izuba n'inyota bikabiciraho. Birabaje kubona umuntu azira kuvuga ukuri kandi akarenganya. Ibi bintu abapolisi bakora kandi aribo bari bajejwe gucungira umutekano ntibibaho. Oya pe, twebwe twari ku murongo turindiriye amabisi kuva isaha 7 z'umurango burinze butwirirako tukiri ku mirongo. Ubu kubera ubukene bw'imodoka zitwunguruza hari ingisi harawe ugasanga hari abantu badatonda baja ku ruhande bagaca baha amafaranga nk'igihumbi canke ibihumbi bibiri abapolisi hamwe n'aba bantu batondesha imodoka ngaha kuri linye yacu ya Kamesa. Imodoka ije nibo babanza kuyijamwo. Niho rero bamwe muri twebwe twavuga tuvyiyama. Sinokubesha twagiye tubona b'abapolisi baturengeramwo batangura kudukubita inkoni. Amasentiri daba nka jewe aha ku Murundi bankubise inkoni none ndanacumbagira ndacababara cane. None tuzire kuvuga ukuri abantu b'Imana, tuzire kuba twiyamirije akarenganyo baba bariko baradukorera. Nibakurikize akarangamutima k'umwuga wabo urabe ko hari ico tuzovuga. Aha turinda tuvuga ni kubera biba vyatwengeye bakora. Abo banyagihugu basaba abajeje inzego z'umutekano ko bahagurukira iyo ngendo y'abapolisi reka bagashiraho n'urutonde ku bijanye no kunguruza abantu muri iki gihe hari ubukene bw'igitoro.